Izina ryanje nitwa Birikumana Ezekiel, nkaba nsanzwe mba muri komine Isare, hanyuma nkaba ndi muri koperative iteza imbere igiterwa c'imboga, ikaba imaze imyaka 5 ikora. Iyo koperative rero ihurikiyemwo abakenyezi 44, hanyuma abashingantahe ni 30, bose hamwe ni 74. Hanyuma ibikorwa dusanzwe navyo turangura, turima igiterwa c'imboga, hanyuma n'igiterwa c'ibigori. Hanyuma intambamyi nyamukuru duhura nuko hari igihe turima ikirere kigahinduka bivanye nuko ikirere kimeze, hakaza urubura canke hakaza izuba, bigaca bituma rero vya vyorogwa twarima bidatoka neza. Izindi ntambamyi nuko dusanga imiti kw'isoko izimvye, yaba imiti yo gupompa imirima canke tugasanga ibikoresho vy'amapompe, amarozware yo kuvomera, byose twaje dusanga kw'isoko birazimvye, bigaca bituma ko dukoresha imitahe myinshi muri ivyo vyamwa, kandi bigiye kw'isoko ya mitahe tutari buyigarure. Izindi ntambamyi nazo duhura nuko iyo twejeje mu gihe twahuriye nko mu giterwa kimwe, dusanga dutwaye kw'isoko vyagwiriye, bigaca bituma rero ya mitahe twakoresha ica duhomba, ntidukuremwo ya mitahe tuba twakoresheje.